Turasubiye kubaramutsa nshuti bakunze ibiganiro bica ku rubuga rwacu Buja Hit TV. Kuri mikoro muri kumwe na Patrick Pajo niyo nkuru. Uburundi bureje kuronka inkuru y'umubabaro aho leta y'u Burundi mu itangazo heje gusohora kuno munsi itariki 9 z'ukwezi kwa ruheshi boko 2020 weje gutangaza ko Uburundi bureje kubura nyene icubahiro umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza. Mwitangazo umunyabanga mukuru wa leta akaba n'umuvugizi wayo Prosper Ntahugwamiye yasohoye kuri no munsi amenyesha ko leta y'u Burundi imenyesheje urupfu giturumbuka ngo nyene icubahiro Petero Nkurunziza umukuru w'igihugu c'u Burundi. Iryo tangazo yarishikirije mu bice bine ari byo tugira tubashikirize hano muri Buja Hit TV. Leta y'u Burundi iramenyesheje n'umubaro mwinshi abarundi n'amakungu inkuru y'incamugongo y'urupfu nyene icubahiro umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza gwaraye rubaye kuri uno wa mbere igenekerezo rya 8 ruhenshi umwaka w'2020 mu bitaro natwe turashoboye byo mu ntara ya Karuzi. Hari kuri wa gatandatu mwijoro rishira yo ku munsi w'Imana igenekerezo ryandwi ruhenshi umwaka wa 2020 aho nyine icubahiro umukuru w'igihugu yumva ko amagara yiwe atameze neza aca aja mu bitaro ikarusi kwivuza. Twobibutsa ko ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya gatandatu ruhenshi uno mwaka nyine icubahiro umukuru w'igihugu yari yamye kurorera ihiganwa y'umupira w'amaboko volleyball mu ntara ya Ngozi. Amaze gushika mu bitaro ikarusi abaganga baramwakiriye baramuvura ijoro rica ameze neza aganira n'abari hafi yiwe. No ku munsi w'Imana yiriwe afise amagara meza kandi no mwijoro yaraye ameze neza. Niho rero ku munsi wa mbere imbere y'umutaga yaremba bukwi na bukwi. Umutima urahagarara ico bita arrêt cardiaque. Abaganga b'ubuhinga butandukanye bari basanzwe bariko baramukurikirana baciye bakorana vyihuta bakora ibishoboka byose kugira barabe ko bogarura ubuzima bwa nyene icubahiro ariko ntivyakunze. Imana mushobora byose ni nyene ingabo imwakire mu bwami bwayo. Muri iryo tangazo nyene leta y'u Burundi irahojeje abarundi bose na cane umuryango wiwe kuko igihugu kibuze imfura y'u Burundi akaba n'indongozi y'akarero mu gukunda igihugu no kugikundisha beneco. Kubera yari akarero k'abarundi bose mu gushira Imana imbere, leta y'u Burundi isavye abarundi bose kuguma batekanye bafatanye mu nda bamuherekezanye igisabisho n'amasengesho menshi. Leta y'u Burundi iramenyesheje yuko mu Burundi bwose kuva kuri uno munsi hatanguye ikigandaro cy'iminsi 7 aho amabendera y'igihugu azoduzwa gushika hagati. Iryo tangazo ribandanya rivuga ko kubari mu Burundi n'abaserukira ibihugu vyabo bavyifuza igitabo c'iteka cyo kumusezera kirategekanijwe ku biro bya nyine icubahiro umukuru w'igihugu byitiriwe Ntare Rushatsi. Kubari mu makungu n'abanyamahanga bavyifuza ico gitabo bagisanga mu buserukizi bw'u Burundi buri mu bihugu vyabo. Ibukurikira bizomenyeshwa hanyuma. Ibi bikaba rero vyagiriwe i Bujumbura itariki ya 9 uno munsi nyene turiko kuno kwezi uno mwaka n'umunyabanga mukuru wa leta akaba n'umuvugizi wayo Prosper Ntahugwamiye. Buja Hit TV twagerageje kusubira inyuma turabe ivyaranze umukuru w'igihugu Burundi ubuze. Pierre Nkurunziza yavuze itariki 18 z'ukwezi kwa 12 mu 1964 avukira mu ntara ya Ngozi. Yaratwaye umuhari w'inyeshamba FDD imbere yuko uba umugambwe CNDD FDD. Se amuvyara ava mu bwoko bw'abahutu, nyina amuvyara akava mu bwoko bw'abatutsi. Eustache Ngabisha se wa Pierre Nkurunziza ava mu ntara ya Ngozi aho mu 1965 yatowe mu nama nshingamateka ya cami ku bwami bwa Mwambutsa wa gatanu ariwe Bangiricenge. Mu 1972 mu Gwimo abahutu bacugofoni na Buhoro ho se wiwe yarishwe azira ubwoko. Ico gihe hakaba harugwa ko hapfuye abantu ibihumbi 100.
ubu nyene fata telefone yawe injira muri Play Store canke muri App Store, rondera mu kwandika ijambo Buja Chat, telecharge Buja Chat, hitamwo ururimi rukorohera gukoresha, Ikirundi, Igiswahili n'icyongereza. Mu kwiyandikisha ukoresha nimero ya telefone yawe, ukaronswa code ituma uronka uburenganzira bwo gukoresha Buja Chat, canke ugakoresha email yawe munsi ukuzuza amazina yawe hamwe na modopass wifuza. Kurikiza ivyo usabwa ni ku buntu. Buja Chat ni application imwe ikoreshwa mu buryo bwinshi butandukanye, bitagusaba izindi muri telefone yawe. Rungika ama audio, amafoto n'amavideo, uhure unaganire n'inshuti n'abagenzi mwabuze ku zindi mbuga mwari mumenyereye gukoresha. Buja Chat iduhuza twese. Pierre Nkurunziza afise imyaka 8 yakuriye iwabo na nyina, aho yabana n'abahutu n'abatutsi. Mu gihe 1990 kubera ugwimo baratandukana n'umuryango wiwe. Pierre Nkurunziza yifuza kuja mu mashuri ya gisirikare, ariko ntivyaboye bimukundira kuko intwaro y'ico gihe yakumira abari mu bwoko bw'abahutu. Nkurunziza yifuza kuba umusirikare, ariko ntivyakunda abanyana amashuri ya kaminuza, aho mu 1991 yari umwigisha muri kaminuza nkuru y'u Burundi mu bijanye no kwinonora imitsi. Kwezi kwa Munyonyo mwaka 2003, igihe haba igabanganywa ry'ubutegetsi, Pierre Nkurunziza yaje ava mu muhari w'abagwana FDD utaraba umugambwe mu vya politiki UBSNDD FDD. Nkurunziza yaciye agirirwa ikigongwe kugira ngo aje mu nzego. Yaciye aba umushikiranganje w'intwaro ibereye hamwe n'umugenduzi mukuru wa leta. Nigute Pierre Nkurunziza yabaye umukuru w'igihugu? CNDD-FDD imaze kuba umugambwe waramwizeye imikoraniro kaminuza mu mwaka wa 2005 ngo awuserukire mu matora. Amatora y'abashinga amateka yabaye itariki 4 z'ukwezi kwa ndwi mu mwaka wa 2005 yatumye haba amatora y'umukuru w'igihugu, aho itariki 19 z'ukwezi kwa munane mwaka wa 2005 ariho inama nshinga amateka yatora Petero Nkurunziza nk'umukuru w'igihugu agiye kurongora Uburundi imyaka 5. Arahira itariki 26 z'ukwezi kwa munane umwaka wa 2005. Mu ikoraniro kaminuza idasanzwe ya CNDD-FDD itariki 24 z'ukwezi kwa kane mwaka wa 2010 baramutoye nk'umukandida aserukira uwo mugambwe mu matora yaba itariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2010. Ayo matora aratsinda habaye impari nyinshi z'imigambwe itavuga rumwe na leta, aho umukuru w'igihugu yaciye atoregwa ikindi kiringo kigira kabiri. Mu ikoraniro kaminuza ry'umugambwe CNDD-FDD ryabaye ku itariki 26 z'ukwezi kwa kane mwaka wa 2015 zimutora kuba umukandida mu matora mu mwaka wa 2015, aho yabaye umukuru w'igihugu ku ncuro igira gatatu. Ku igenekerezo rya 26 ukwezi kwa kane CNDD-FDD mu ikoraniro kaminuza kuzoyiserukira mu matora yo muri uwo mwaka, aho Pierre Nkurunziza yatowe ubugira gatatu mu kuyobora Uburundi. Ivyiyamirijwe n'abatari bake, abari mu mugambwe CNDD-FDD, abari mu migambo itavuga rumwe na leta, abari mu mashirahamwe adaharanira ivyiciro vya politike, abaserukira ibihugu vyabo, eka n'ibihugu bitari bike vyayamirije ico kiringo ca gatatu ca Pierre Nkurunziza. Vyatumye haba imigumuko, abarundi benshi baritaba Imana, abandi barahunga, n'ubu bakiri hanze y'igihugu. Muri uwo mwaka wa 2015 yaratangaje kenshi ko atazosubira kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu, ko agiye kubisa abandi. Navyo yashitse ko aho mu ikoraniro kaminuza ry'umugambwe CNDD-FDD
ryabaye mu kwezi kwa kane bagenye Evariste Ndayishimiye ko ari we agiye kuzo kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu aserukira umugambi wa CNDD-FDD. Ku myaka 15 yaramaze ku butegetsi, Pierre Nkurunziza yabaye umukuru w'igihugu yigishije abenegihugu gukunda igihugu, yubatse amashuri mato mato n'ayisumbuye aho abana biga ku buntu, yubatse ibitaro mu ntara zose z'igihugu aho abakenyezi bibaruka ku buntu, yarubatse ibitarugwa, arasanura n'amabarabara. Nkurunziza akaba yitavye Imana afise imyaka 55 y'amavuko, ahitanywe n'ingwara y'umutima nk'uko tubibasomeye mu itangazo leta y'u Burundi yashikirije. Imana imwakire mu bwami bwayo.